RVR ijwi rimwanisha. 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 Amahoro y'Imana mwebwe mwese muduteze amatwi ku nsamirizi RVR ijwi rimwanisha isamiranira ku mugwa mukuru wa diocese katolika ya Muyinga. Numwanya w'amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 29 Ntwarante uyu mwaka. Mama Hyacinthe NSABIYUMVA nije ngiye kuyabashikiriza utuma amajwi yabashikira akaba ari Rukumani Irakoze yimenyereza ku nsamirizi RVR ijwi rimwanisha. Ingingo nkuru zigize aya makuru nizi zikurikira: umugera w'indwara ya Ebola na Mariburge bimaze imisi bivugwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania ngo ntizirashika mu gihugu cy'u Burundi canke mu ntara ya Muyinga nkuko hari bihuha bimaze imisi bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Twabateguriye muraza kuvyumva murano makuru. Kugwana hanini bapfa amatongo, abakenyezi bahana abagabo bubakanye by'indenza rugero hamwe no kurenga ibigo nivyo bibazo bihanze zone ya Rugari. Navyo nyene muraza kuvyumva murano makuru. Muri iki gihe ceranda cikarema abakristu batumiriwe gushingira intahe ukwemera kwabo naho byo basaba gupfa. Navyo nyene muraza kuvyumva murano makuru. Saya gusa tubafitiye n'ayandi mukanya inkuru imwe kwayo. RVR ijwi rimwanisha. Turongeye kubaha ikaze. Amakuru yacu tuyahere mu kwemera. Yezu Kristu yemeye gupfa kuko yanse guhemukira ukuri. Ni vyashikirijwe na Patiri Rusiye Ruronona mu nsiguro yatanze kuri wa 29 Ntwarante uyu mwaka mu nkuka y'imisa yahererejwe muri paruwase ya Muyinga. Akaba yahamagariye abakristu kuba mukuri bakamirira kure ikinyoma. Amajwi yiwe tuyakesha mugenzi wacu Berize Dusabe yimenyereza ku nsamirizi RVR ijwi rimwanisha. Ukuri kuzobagira bidege. Yezu yemeye gupfa kubera yanse guhemukira ukuri. Igihushane cy'ukuri ni kinyoma. Mukaba muzi mwese ingene muri iyi si tubaye ku uyu munsi ingene kinyoma kiganzira abantu benshi na twebwe nyene kikatwiganzira kuko nta kindi shetani yokoresha kugira ngo idutandukanye n'Imana atari kinyoma. Turaba rero mu kinyoma kenshi ugasanga ico twereka abantu sivyo tubayemwo, ugasanga ibyo tuvugisha umunwa ibyo twemereye abantu sivyo tubayemo, tukibera mu bindi ugasanga twabaye uruvu tuza turahindagurika mugo tugerageza kwerekana inyuma heza ariko imbere twarabaye babi tugendera mu kinyoma. Ese twosaba muri iyi nkuka y'imisa umukama turinde kugendera mu kinyoma. Namba twemera Imana tuyemere vy'ukuri kandi tubigendere mu mibano yacu ya misi yose no mu byo dukora no mu byo tuvuga tubishingire intahe tutabangikanya twemanga ico turi imbere y'abantu cyane cyane imbere y'abantu bubu bafata ukuri kukaba ariko biyamiriza mugaba ikinyoma bakagisasira indabo. Twebwerera bemera iki gihe kikarema iki gihe ceranda kidufashe tube ab'Imana kandi tubigendere tunavyerekane imbere y'abantu. Muri iki gihe ceranda cikarema abakristu batumiriwe gushingira intahe ukwemera kwabo naho byo basaba gupfa. Bivugwa na Patiri Rusiye Ruronona
Munsiguro yatanze mu nkuka y'imisa yahererejwe muri paruwase ya Muyinga kuri wa 29 Ntwarante uyu mwaka agasaba ba Kristu kwirinda guhemuka mu kwemera kwabo n'ubunyene tumutege yompi yari kuri mikro ya mugenzi wacu Berize Dusabe yimenyereza ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha. Iri jambo rero rirahambaye cyane kwemera gupfa aho uko wohemuka kukwemera kwawe kwirinda guhemuka kukwemera kwawe. Hari n'umuririmbyi yabiririmbye neza abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana. Abo bantu amazina yabo yaranditswe. Mukaba muzi yuko ubuzima bwacu bw'ukwemera akatari gake Imana twemera tuyibangikanya n'ibigirwamana. Ibigirwamana ni ivyo byose dushira mu kibanza c'Imana, byaba ibintu canke abantu ugasanga wabisubirije Imana, bwabo ubutunzi bwabo ubutegetsi politike ugasanga ivyo bintu byagutwaye hamu bisubiriza Imana. None rero iki gihe cy'ikarema dutumiriwe gose kwemera gushingira nawe kwemera kwacu naho byo dusaba gupfa nyene. Ubwo koko twebwe turemera Imana tukayizera ku buryo naho byo dusaba kubabara tugatotezwa tutova kwizima tukaguma dushingira nawe kwemera kwacu. Ico rero nico kibazo dukwiye kwibaza. Berize Dusabe tugukengurukire cyane kuri izo nkuru waturondereye. Amakuru yacu tuyabandanirize muyavugwa mu ntwaro. Kubaka ibigega kugira ngo bahabwe amabati yo gusakara nivyo abatwa bo mu ntara ya Ngozi basabwa gukora mu ntumbero yo gutuzanya katsi. Bivugwa na buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntaconsanze ni mu gihe yararamutse agendera abene gihugu bo muri zone Mivo yo muri yo komine wa 27 Ntwarante uyu mwaka. Akaba yamenyesheje ko abandi bazohabwa ibisakazo arabageze mu zabukuru. Tumwumvirize ijwi giwe turikesha mugenzi wacu Benite niyo nkenguruka yimenyereza ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha. Abatwa nabo kubera tuzi yuko hamwe bamwe batubwira ibibazo by'amatongo mbere bakatubwira n'ibibazo byo gusakara. Twarababwiye muje hamwe mubaka inzu z'ibigega hanyuma tubasabira amabati. Ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda bwaratwemereye yuko abazokubaka kandi biramaze gutangura muri komine Ruhororo ku Mwumba none Busiga barabahaye amabati. Namwebwe rero uce mwikazanura izo nzu z'ivyatsi tuzohava tugiritse keza zo kugira twabe tufata ivyo vyatsi tubitware mu makawa. Ariko kandi leta irategekanya yuko abageze mu myaka y'abahumure abageze mu zabukuru nabo nyene bazokubakirwa, bazoza barubaka ibigega cyangwa muri vya bikorwa rusangi tububakira ibigega mu nyuma y'ishadubaha amabati. Komini zotanga n'intara itange ariko n'igihugu twese dutange. Benite niyo nkenguruka turagukengurukiye kuri iyo nkuru waturondereye. Amakuru yacu tuyabandanirize muyavugwa mu by'imibano. Kugwana ahanini bapfa amatungo abakenyezi bahana abagabo babo by'indenza rugero hamwe no kurenga ibigo nivyo bibazo bihanze zone ya Rugari. Byashikirijwe n'urongoye iyo zone ahishakiye donation kuri uyu wa 28 Ntwarante uyu mwaka. Ni mu gihe bari baramutse bagendegwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo ari kumwe na mustanteri w'iyo komine Misago Amede mu ntumbero yo kumviriza no kwishura ku bibazo by'abene gihugu. Idonido na Gerard Nzeyimana yimenyereza ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha. Mu rugendo rwo kuri uyu wa 28 Ntwarante uyu mwaka buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwanayo na mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago barakiranye uteka muri zone Rugari. Mu bibazo basanze bihanze zone Rugari na zone Munagano mu ngo no kugwana hanene bapfa amatungo hamwe no kurenga ibigo nayo abakenyezi bo muri utwo turere nabo bakaba barenze urugero mu kwihanira abo bubakanye nkuko bivugwa n'umukuru wa zone Rugari ahishakiye donation. Tubazo duhari gusa ntiduhambaye ariko kandi tworoshe naho hamaze imisi twakira amakaya bene gihugu baza baragwana bubatse baragwana mu ngo bapfa amatungo canke kurenga ibigo. Ibyo biramaze imisi tubibona aho usanga abakenyezi batari bake bamaze imisi baza barihanira abagabo ugasanga bashaka kubakurako n'ibice by'umubiri. Musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago akaba yahimirije abene gihugu gukora ibikorwa vy'iterambere harimo no kurima ibitegwa vyera kare bakareka kuguma mu buhumbu. Ku mitumba no mu mazone turahimiriza abene gihugu kurima ibitegwa binyaruka nk'imboga, intore, itomati kugira ngo bize gusahiriza iriduga ry'ibindi biribwa kuko tubona biriko biravuna abene gihugu.
ariko tukaboneraho n'akaryo kuremesha abenegihugu ko iriduga ibyote barigabanuka tubonye umurinda abantu bariko mu gukura amaboko mu mpuzu. Bamenyesha ko urwo rugendo rwari rwahuje amazone ya Munagano na Rugari musitanteri wa komine Muyinga Amede Misago akaba yanamenyesheje ko ayo mazone azoba ari ku ndinganizo nshasha y'ikarata y'u Burundi. Gerard Nzeyimana turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Amakuru yacu tebandanirize muyavugwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Kurima vyinshi hakimburwa vyinshi nico kizotuma ibiciro vy'ibiterwa mbumbarugo bigabanya ibiciro. Ni vyavuzwe na buramatari w'intara ya Muyinga kuri uyu wa 28 Ntwarante uyu mwaka muri zone Rugari. Ahamagarira abagabo bo muri yo zone gukura amaboko mu mpuzu bakareka ubuhumbu. Inkuru iramvuye na Benite niyo nkenguruka yimenyereza ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha. Wigitera ubukene mu miryango nuko ibikorwa biteza imbere umuryango bikorwa n'abakenyezi gusa mu gihe abagabo bazindukira ku mabare no ku marigara. Nivyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo kuwa 28 Ntwarante aho yari yagendeye abenegihugu bo muri zone ya Rugari komine n'intara ya Muyinga. Ikintu kijanye n'abagabo ngaha mu Rugari umugabo ahera mu gitondo ari ku kabare akindi urubugu akindi dame no kurima ntarime hama yataha saa 4 y'ijoro agashika kubita umugore nawe agacamushahura urumva ko ari ngorane. Jewe nababwiye iyi kintu kijanye n'ubukene murabona yuko utwaye ibihumbi 5 ku isoko atatutahana utwaye ibihumbi 10 ku isoko atatutahana ariko murazi yuko kera nta mwere gihugu yaje gusuma ibijumbu ku isoko nimugorara amaboko murime. Yatumiriye abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu bakarima bakimbura vyinshi kuko nico kizotuma ibiciro by'ibiterwa mbumbarugo bigabanuka. Abagabo baguma bayerera kuma muhira murime kore mugoroba ivyo uriye umenye wabikuye zotuma bino biciro bimanuka kuko nabo amafaranga mukayatemerera mu mufuko nayo bangana gute mudafise ivyo mugenda gusuma naco vyomara ibiciro bizogabanywa nuko mwimbuye vyinshi ibiciro birigabanya muribuka ya myaka mwatera ibijumbu bikaba vyinshi batavuga ngo zabaye ingorane kuko utwaye ku isoko atawubigura n'ubu nimuterere vyinshi bitavyikorora n'ubu akavura kaguye neza ibiharage bikamara kuba vyinshi bitabikoroka. Mwomenya ko ivyo yabishikirije aho yari yagendeye abenegihugu bo mu mazone ya Munagano na Rugari komine n'intara ya Muyinga. Benite turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Igurirana ry'abantu riri mu bituma habaho indiane z'amatongo ariko naho beruko abenegihugu bogira amatongo ngendanwa biciye mu kwigisha abana babo kuko akari mu mutwe ntikabisema. Bivugwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo akaba yabivugiye muri zone Rugari iri muri komine Muyinga. Inkuru dukesha mugenzi wacu Benoite Kwizerimana. Abahana amashano nayo matongo abakubitana ubuhiri nayo matongo abacira imizi kuzima abandi nayo matongo kubera ivyo bintu by'amatongo ubwa mbere na mbere ho twabahanuye niki nuko mwomeye neza yuko mu myaka 10 iri imbere 20 iri imbere ayo matongo atazodutunga murabona tumwa tugwira ubu umuntu yurira kuburira akavyara abana bane ubu hose gavyara batandatu ubushuri irigwirirana ry'abantu mubona nikibazo ugiye ngaha mu gihugu umengo nigisagara cubuza ubutozo ari amatongo iwaye. Uwo ni buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo akaba yari ko yerekana ko igwirirana ry'abantu riri mu bituma habaho indiane z'amatongo ari naco gituma abanyagihugu bomenya ko mu myaka iri imbere ayo matongo atazoba kibakwira. Ariko naho biruko Jean-Claude Barutwanayo ahamagarira abanyagihugu kugira amatongo ngendanwa mu kwigisha abana babo bakareka bo bavuga ngo nabize nta kazi bafise kuko ngo akari mu mutwe ntikabisema. Amatongo ngendanwa mushira abana mu mashure naho wovuga ngo bariga ngo nibarosa akazi akari mu mutwe ntigasema kandi nabo bize muvuga ngo barashomera ntabahari kuko wakubwira ngo iyo muza kuvuga ngo murafise abize aha kuri ivuriro ry'iwanyu yo ngaha mu Rugari mufise abadogiteri batatu none mubazura hehe wowe uzogenda wige umare ngaho mu Rugari ngo warize utazi gusoma no kwandika genda wiga ubuganga uminuze niyo wamara ubwo kaminuza iyo diplome y'ubudogiteri uzobura ahantu ukora. Ivyo yabishikirije kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 28 Ntwarante uyu mwaka ni mu gihe yararamutse agendera amazone ya Rugari na Munagano yo muri komine n'intara ya
Muyinga mu ntumbero yo kumviriza ibibazo bihanze abanyagihugu n'ingene vyotorerwa inyishu. Benwate Kwizerimana turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutohoreje ngo hagiye gutanga inkwavu 800 ku bafisa amikoro make ariko babazoba bishize hamwe. Vyamenyeshejwe na mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago kuri uyu wa 28 Ntwarante uyu mwaka muri zone Rugari muri komine Muyinga. Ni mu gihe buramatari w'intara ya Muyinga yararamutse agendera iyo zone mu ntumbero yo kumviriza no kwishura ku bibazo vya bene gihugu. Idonido nabadendera mada. Kuri wa kabiri genekezo ya 28 Ntwarante buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo yarifatikanije na mustanteri wa komine Muyinga Amede Misago mu rugendo rw'abashikaye muri zone Rugari mu ntumbero yo kumviriza ibibazo vya bene gihugu bo mu mazone ya Munagano na Rugari. N'ijambo ryashikirijwe na mustanteri wa komine Muyinga yavuze ko agiye gutanga inkwavu 800 ku banafisa mikoro make ariko bazoba bagiye hamwe. Mu mafaranga azokora mu mwaka buca dutangura komine Muyinga yategekanije kuzogurira inkwavu abantu bafite mikoro make bazoba bagiye hamwe kugira ngo ubwo rugamba rwo gutuza inzara nabo nyene ntibasubira inyuma. Tukaba twifuza uyu mwaka kuzogura inkwavu 800 hanyuma cyo turondera amasira hamwe y'abantu babaye bantabona ikora mu mazone tuzoyabashikirize nabo biteze imbere. Amede Misago yarongeye abahamagarira korora kugira ngo birinde indwara ziva ku gufungura nabi. Twabigize umugambi kugira ngo turabe ko n'indwara zo gufungura nabi zogabanuka. Nanarija abaganga bobo basa n'abari bagitoreye umuti aho barangira umuti w'indwara zo gufungura nabi z'abana abakenyezi ngo babahe ifuku ariko twaratohoje dusanga nuko babonye ata kintu bafise boshobora guheza abo bana babo ngo niho akaryo gusubira kwibutsa abavyeyi kwifuka atarivura kwashi kandi zirya nyama zayo zivura kwashi cyo kimwe nubwo womuha inkoko yoshobora gukira nubwo womuha irigi yoshobora gukira nubwo womuha agasihiri yoshobora gukira. Kurangiza tubamenyesha ko hagiye gushirwaho amatara n'amazi ku mitumba igize ayo mazone ya Munagano na Rugari. Badendera mada turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Umugera wa Ebola na Marburg bimaze imisi bivugwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania ngo ntizirashika mu gihugu c'u Burundi canke mu ntara ya Muyinga nkuko hari bihuha bimaze imisi bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Vyamenyeshejwe na buramatari w'intara ya Muyinga kuri uyu wa 28 Ntwarante uyu mwaka muri zone Rugari. Ni mu gihe yararamutse agendera iyo zone kugira ngo yishure ibibazo vya bene gihugu. Agahamagarira abanyamuyinga bose kubandanya bakurikiza amabwirizwa y'isuku, kwirinda kuramukanya bakorana mu minwe no kugabanya uruja n'uruza mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Kazimir Mike Nduwayezu. Mu gihe yararamutse agendera abanyagihugu bo muri komine ya Muyinga mu mazone ya Rugari na Munagano, buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo yarawumurije abo banyagihugu ko atamugera w'indwara ya Ebola na Marburg urashika hani wacu mu Burundi nkuko bimaze imisi biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi. Agahamagarira abo banyagihugu kugabanya ingendo mu gihugu ca Tanzania aho iyo migera imaze kugaragara. Iyo ndwara ya Ebola, iyo ndwara ya Marburg bavuga gahi wacu ntayirageraho. Nagire rero abantu bagera kuba kibutu murare mudasinziriye wumva ni ntugutira teye mwijoro ngo Ebola irafashe wumva n'ukuguru gukakaye ngo Ebola irafashe wagwara umuntu wari usanzwe wava umuntu ngo ni ya Ebola iteye oya. Ariko kandi akanakabyo kubasaba na cyane mwebwe abanyamurama mukunda kuza muri ivyonga muri Tanzania uko ariko kose aho ngayikobero n'abandi bose murabe mugabanye kuko iyo umubanyi atewe n'ikibazo nawewe ntuburi kure y'ico kibazo. Buramatari w'intara ya Muyinga abandanya ahimiriza abanyagihugu kwikingira no gukwirikiza amabwirizwa y'isuku, kwirinda kuramukanya bakorana mu ntoke n'ibindi. Akabahamagarira kandi kwihutira kuja kwa muganga igihe cyose bumvise ibimenyetso vya malaria canke ibimenyetso vy'ububabare aho kwirukira barumenyi. Twikingire na cyane dushire mu ngiro y'amabwirizwa y'isuku kuja twaba tubigenza kuri coronavirus n'ubu kandi tubigire kurya ibi byo kuramukanya mu ntoke n'ubundi tubihagarike. Ahantu ku mubare dushireho amazi. Uwumvishije ikimenyetso cya malaria cyangwa ikimenyetso cyose
ububabare aca yiruka kwa muganga ngaha muzamurama batabigira mu bapfumu hamahahe iminsi ukuva ngo yapfuye ngo ni birozi naho nkumbe ni malaria yamutikiyemwo ikanduruka imukubita hasi uwumvira ikimenyetso wese aca yiruka kwa muganga. Tubamenyeshe ko buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo yagendeye ayo mazone ya Rugari na Munagano muri ya ntumbero ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yo kumviriza no kwishura ibibazo by'abanyagihugu. Kazimir Mike turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Amakuru yacu tuyasozerere kuri haguruka ukore. Isa n'umusore akorera imbere y'isoko nkuru ya Muyinga muri galeri iwacu. Akaba asanzwe akora imigufu n'ibindi bijanye no gushaza ku bakenyezi hamwe no ku bagabo. Akaba ashima intambwe amaze gushikako nubwo avuga ko intambamyi zitabuze. Ahamagarira abandi kwiga imyuga kugira ngo biyungunganye. Tumwumvirize yari kwaganira na mugenzi wacu Gerard Nzeyimana yimenyereza ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha. Akazina ni Manirambona Isa. Ngaha dusanzwe dukora ibintu bijanye n'amabiju atandukanye, amashenete, impeta, amagurumete, amashevere n'ibindi nyene byo gushaza by'abadamu n'abagabo bamwe kuvyo basanzwe bambara. Ibi twabitanguye muri 2020 ego gusa aha mu dusanze tuhagoreye imyaka ishika 2. Ibi mu bisanzwe twabyize nka kujya nyene n'abandi biga umwuga gira bashobore kugira gute kwiteza imbere baronke ikintu bakora mu buzima kibabesha. Abandi mashuri asanzwe twarayize twaramaze ishure turamara imanite turabandanya na university. Muravye aho mwavuye naho mugeze ubu hari ico mubona bibafasha mu buzima bwanyu bwa misi yose ivyo musanzwe mukora? Ego ibi biradufasha cyane mu buzima bwa misi yose. Nka twebweho dusanzwe turi n'abanyeshure biragenda bidufasha bimwe mu bintu bijanye n'ibikoresho byo kwishure ibintu nk'ivyo n'ibindi nyene byo mu buzima busanzwe umuntu akenera bya buri munsi. Hari intambamyi mubona ziri muri aka kazi kayo? Ngaha intambamyi zirahari gusa si nyinshi. Abumva hari abantu benshi nyene iyo bariko barabibona tubikora baza kudushorera mugabo bamwe bakavyambara. Iyo bavyambaye bagasanga kumbure rimwe na rimwe harabayemwo ibintu byanye no kuba bitabagendeye neza. Muri make intambamyi zo ntizobura nubwo atari nyinshi cyane. None hari ico muhamagarira ugwaruka ruriko rarabumviriza nkamwe canke abandi bantu muri rusange? Turahamagarira ugwaruka rugenzi rwacu kwijukira gukora bakiga ibintu bijanye n'imyuga itandukanye kugira bashobore kwiteza imbere mu buzima busanzwe. Gerard Nzeyimana turagukengurukiye kuri iyo haguruka ukore waturondereye. Ni no kuri iyo haguruka ukore turangirije ko amakuru yacu yo kuri no musi ariko kuba dufatiye hagati mudukundire tubasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Umugera w'indwara ya Ebola na Mariburge bimaze imisi bivugwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania ngo ntizirashika mu gihugu c'u Burundi canke mu ntara ya Muyinga nkuko hari bihuha bimaze imisi bibikwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi. Mwavyumvise murano makuru kugwana ahanini bapfa amatungo abakenyezi bahana abagabo bubakanye vy'indenza rugero hamwe no kurenga ibigo nivyo bibazo bihanze zone ya Rugari. Navyo nyene mwavyumvise murano makuru. Muri iki gihe ceranda cikarema abakristo batumiriwe gushingira intaho kwemera kwabo naho byo basaba gupfa. Navyo nyene mwavyumvise murano makuru. Turabakengurukiye cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi. Mama Hyacinthe NSABIYUMVA nabashikirije ano makuru fadikanije na Rukumani irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Turabike banuye mubandanye mukurikirana ibiganiro bica aha ku nsamirizi RVR ijuri nywanisha mugira umutaga mwiza. RVR ijwi